muribuka kuri Radjabu aho yaciye bavuga ngo wewe ni uri umukuru kubera iki bamushire y'amahera bamwe bavuga ngo wamaziki bajanye amahera baragura umugambwe bacavuga yuko umukuru w'igihugu atacamaze. Raba dutanguye kumenya ibinogo rusangi ryari 2019 vyerekana ko bari barabujije ko CV imenya ukuri. Imbonera kure shirira yo ndabonye biranezera cyane nicyo ituma natevye ndavuga nti ndironke abagenzi twakwiyamanira kugira nanje nsubira gucika uruvyaro rushasha. Hariho abakiri mu bintu vyitwa ngo gestion des affaires courantes atavuye mu gihugu ndagikura handagishire hejuru usanga wewe nuko kirya gusa mparanda babaza nti mbega ku mpanda mwaraguye ikibanza igihugu kizohambwamwo tuneglija tutaneglija igihugu turakineglija ntidutera imbere tuzopfa twese. Hariho bambwiye ngo yaciye avuga ngo je ngo nibampa amezi 2 gusa ngo ayiwanje azabanda yarose sha nanje nzomudoriya muzoza mubona akuwa atari amezi 2 arahera ngo yikuburiye ntikurya siko bavuga ashikipfa caburiwe n'umukandira w'u Burundi kabisa. Imbata yabonye inyama naho ibiri mu nkono ishushe irakubita y'urunwa ikemera igasha. Hariho abantu bameze nk'imbata nakazi kabo je ndabivuze ndiyengani. Umwana aravuka akagaburirwa n'abavyeyi yaja ku ishuri yambikwa akagaburirwa n'abavyeyi amaze gushika muri kaminuza ukaza wumva ngo mpa pre-bourse kandi hari habatse pre-bourse n'ubu batarayiriha kandi aba fonctionnaire naco ngira ndagikurikirana bazi yuko barose pre-bourse ntibaye barariha kandi aba fonctionnaire tugarutagure kubakata muzi ko twabagabiye changement de mentalité. Urumva ugaburiwe na leta wambikwa na leta. Twebwe kuri epoke yacu ntiyari na pre-bourse twebwe baca barakugaburira bagaca guha n'amahera yo kugura impuzu no kugura amasirabisi. Uhejeje amashure bakubwira ngo effort uzokora genda udepose gusa ugaca ufata diplome na yandi ntuzeye ya déclaration de bonne mœurs ugaca ugenda ukadepoza ugaca uja kuraba kuri Grand Bureau aho bakwafex warosa akazi ugaca uhembwa na leta wambikwa na leta ukagaburirwa na leta ukahiabwa inzu na leta. Ugize rero ngo uri umufonctionnaire akomeye ngo ngira afate credit ngo nubake inzu aho ntiwarose location vente leta nizoriha ya credit wewe hari nakimwe rurakora gushika ubundi leta iriko irakugaburira n'abana bawe niyibigisha hanyuma hegeze gupasura ngo hagaze retraite ngiye gupfa. None mbwira ingene wo kwiga gukora ufise imyaka 60 utigeze ukora kuva mu bwana bwawe. Cndd Fdd rero abandi ubundi mugwi n'imigwi ni myinshi yarahanganye aho nabo bigira quatrième pouvoir n'indani muri yo hariho ubundi mugwi. Hariho umugwi wabonye Cndd Fdd imaze kwemererwa mu gihugu bati barafasha ubutegetsi reka njemwo akarondera aho yinjira kabura kugira hinjire yabanza gusambura abagumya banga. Muravyibuka inzira yo kwinjira baciye bavuga ngo wamaziki novuga udafise ibihera vyinshi wacumenga wewe nturukira umugumya banga. Ibiti vyaragugwa urumva ko n'indani muri Cndd Fdd harabaye ingorane. Muribuka kuri Radjabu aho yaciye bavuga ngo wewe ni uri umukuru kubera iki bamushire y'amahera bamwe bavuga ngo wamaziki bajanye amahera baragura umugambwe bacavuga yuko umukuru w'igihugu atacamaze. Mwarabibonye bijya byose nibibazo byari bihanganye na Cndd Fdd. Imbonera kure muze muravyumva kugira ngo ibintu bize bisubire aho umuntu ngo umugumyanga w'ukuri ngo niwazanye ibihera byinshi muri Cndd Fdd kuko hari abaje barondera ivyo biti bogere kuri Cndd Fdd muga badafise akaranga mutima ka Cndd Fdd. Ni bamwe mwabona mu 2015 fye gwarakubise bose bibereye he iburaya muca mwumva ko yari mitego Cndd Fdd yahuye nayo. Murumva rero ko twahereye ku mushike basha kuva ku mushike wo gukuraho ubutegetsi tiranike
ukaza ugahura n'ivyo bibazo by'abantu bafise imitima uko igihugu cyasambutse ntivyari vyoroshe ariko intwari zagumyeho kuko icambere Cndd Fdd yategezwa gukora kwari ugushiraho ubwo butegetsi banka bemera ubutegetsi bw'igihugu bwategerezwa kugaruka la souveraineté du peuple yategerezwa gusubira kugaruka ivyo vyarihuta kandi twarabishitse ko uno munsi ubutegetsi bw'igihugu buriho bushobora gukingira abene gihugu uno munsi abene gihugu bose bariyumva ko bari mu gihugu gikingiye barabona ko dufise ingabo zikwije vyangombwa ata gihugu na kimwe cyo tuvogera abene gihugu turahagaze muravyibuka muri iyo minsi heze mvuze nti ubu rero tumere magabo twese nayo muzi yuko aho inzigo iriho yingene turiko turatera imbere nuko amatumeze amagabo twese ubutegetsi bw'igihugu rero buriho kandi ntibuvogerwa hari ubutegetsi bushobora guhana inkozi y'ikibiri ariyo yose ubu hariho ubutegetsi bushoboye gukurikirana ubuzima bw'abene gihugu tukamenya aho inzara yateye kubera izuba ryaratse tugaca tumenya ingene dufashanya aho nibaza abo muri ya makomine yo muri Kirundo ya kera barabizi vyerekana ko hariho ubutegetsi bukurikirana ubuzima bw'abene gihugu aho bari hose hamwe n'igihugu dukeneye yuko amererwa nabi muri iki gihugu twese turi kumwe ingorane rero gusa ivyo byose gushiraho ubwo butegetsi bw'igihugu ni resistance iyo resistance n'ubu haracariho turezidi mugabo tuzohera ariko mwibuke yuko inteko nazo nyene kuzitunganya neza byaradutwaye umwanya mugabo twarabishoboye no munsi gisoda kiri mu Burundi n'igipolisi abene gihugu baravyiyumvamwo nivyo biranga ubutegetsi bw'igihugu ikibazo cy'umutekano mvuge nticarakemutse ubutungane twategeza kugira ubutungane bw'ubwoko bubiri ubutungane bunywanisha bene ubutungane butatura amatati bukogera bugahana ku butungane bunywanisha murazi ko haciye haza umugwi wa Cndd nawe nyene waragwanijwe umugwi wa Cndd warakoze ibishoboka kandi vyiza gushikaho vyerekana ko mu Burundi gusubiza hamwe bishoboka aho umuntu yanyaze inzu y'umuntu yanyaze itogo ry'umuntu kandi uwo baramwishe umuryango abasigwa bakabasubiza inzu yabo bakabasubiza itongo ryabo ntihabe ingorane rujya n'urugamba rukomeye aho umuntu azi ko ari mu bishe serugo bagaca batwara inzu hanyuma inyuma y'imyaka 10 ukabona ngo ijya nzu yari gwacu akemera akayisubiza nibace bavuga ngo banza rero uduhe endaminite amahera twari dupanze ko yose yaturihe kuko wewe ntiwari upanze natwe dupanze bakavuga bati kudusubije inzu nta ngorane muga Cndd hariho abatigeze bashimishwa n'ivyo gushikaho bayihindura bwari ubutungane bunywanisha bayihindurira sentare kugira habe utsinda n'utsindwa vyerekana ko hariho ubundi mutima wo kugwanya Cndd severe abantu nuno munsi hariho abadashaka kuri kumenyekana severe yatangwe mu 2007 naho nyene turinze kunyinyana iyo ngwano ndimwe mu bayigwanye kugira severe ibeho igiyeho raba dutanguye kumenya ibinogo rusange ryari 2019 vyerekana ko bari barabujije ko severe imenya ukuri mugabo birateye isoni kubona nk'ahantu usanga ikinogo kirimo abantu 3,000 bishe bagaca babahambira 7 kuva 7 bikamenyekana mu 2019 akosa kamaramaza ahantu byerekana ko atagihugu cyari kiriho kubigira ibanga murabona ubu severe yarakoze ubutungane ni igikorwa kibandanya severe rero ndavye nuko abantu bagiye baratahurana ubu birumvikana ko abarundi twese tubona ko twahomvye dutegerezwa kwivura ubutungane buhana rero
nibwo butungane n'ubu turiko turaharanira tuza turahindura gushika urwego rw'ubutungane n'urwego rw'ubutungane bw'ukuri n'ubu kuko turacabona hariho nk'abacamanza batazi gutandukanya yuko urwego rw'ubutungane rwigenga ahubwo bavuga ngo umucamanza arigenga novuga yemerewe kurya ibiturire yemerewe guca urubanza kwa gwumva ntiyigenga n'ubu hariho abacamanza bataravyumva abo turahanganye urwego rw'ubutungane nigwo rwigenga ruri independent mugabo si umucamanza ategeza kubona uwaciye urubanza nabi n'uwaruciye neza murumva yuko ivyo duhangana ivyo twahanganye ntivyari bike mugabo ivyo turamaze kubona yuko tubigejeje kure ku butungane narose umwanya jewe wo kuvyandika nabitohoje ko mu Burundi igitabo ciwanje giheza amashuri ya kaminuza nakoreye ku butungane citwa la problématique de la lutte contre l'impunité au terme d'une guerre civile kadi Burundi. Ico gitabo ushaka kumenya neza ivyo twaciyemwo yoshobora guca abimenya kuko nivyo nikurikiraniye neza ndiko ndarondera ingene twotora umuti w'ibibazo vyari bihanze Uburundi. Ikindi gikorwa cihuta kwari gusanura ivyasambutse, gusanura imitima ubwa mbere, gusanura imitima n'ikintu cyari kigoye, hanyuma no kugira umushinge w'iterambere. Gusanura imitima rero ubwa mbere urugamba rwari rwo kurema uruvyaro rushasha, twebwe nyene duhinduke tube bashasha, duhiriwe duhishije urwaruka rwavyawe na Cndd Fdd n'uruvyaro rushasha rutakiri muri vya vyiyumviro bishaje. Imbonera kure shirira iyo ndabonye biranezera cyane, nico gituma natevye ndavuga nti ndironke abagenzi twokwiyamanira kugira nanje nce subira gucika uruvyaro rushasha kuko ivyo bakora birahambaye. Mbonera kure narose umwanya uko dukorana umwanya muremure kuko gijya myaka simike burya imyaka ine simike twakorana turiko turasubiza ibintu mu buryo. Twarakoranye n'imbonera kure ndabona yuko ari uruvyaro rushasha ruriko ruravuka. Uno munsi je ndumva ko mfise akanyamuneza iyo mbonye urwaruka rw'Uburundi. Jewe ndabarabira ku kivi. Aha mwari muzi ko vya bibuga vyo kuri Kamisi Kamenge byose bahejeje pavage yavyo, bahejeje imyaka. None twari tuzi ngo urwaruka rwo mu gisagara ngo nibinebwe, muga ngabajya baravyituniye ko mu mwanya mutoyi nk'ukwezi n'inusu. Jado ni nk'ukwezi n'inusu. Jadari ngaha ni ukwezi kumwe. Kari gihe babivuga ngo mu kwezi tuzoba tubihejeje, ni bibuga vyinshi mpamvu mvuga ngo ni kimwe, harimo ibibuga vya basket, volley, handball. Bavuze ngo mu kwezi tuzoba tubihejeje, twebwe babandi twakuriye muri vya vyimviro bishaje. Murabaza Epipode acavuga ngo ntavyo nemeye kandi ari umufundi. Kubera iki? Epipode ari muri babandi batwebwe bo mu vyimviro bishaje, ntibishoboka, turacari binebwe. Kurya rero Epipode aziko ari kinebwe aca yibaza ko urwaruka narwo ari binebwe. Oya, hinduka mwese umenye ko ari uruvyaro rushasha, hari uruvyaro rushasha. Dutegereza gukora ijoro n'umurango. Bataha hafi saa moya y'ijoro bakazinduka 12 kandi baje bakora ibikorwa rusange. Genda murabe amatere bo turigira tuje kugira tuya tribune gusa bicaramwe abantu. Amatere ari prêt, hanzo manukira nzoshika za kuraba mbere kugira ngo amatara tuyakore neza. N'amatara ariyo, n'amatara mwijoro tuzokina. Nimwe nk'urwaruka rwo mu gisagara rukora uko. Mwumva iyo ritme tuyibandanije mu myaka 10 twatugeze he kure gose kure. Urwaruka ndavye ibintu ruriko rurakora iyo ndiko ndabatemberamwo.
ivyo bakora muhiri wabo, urabona yuko twaremye uruvyaro rushasha. Natwe rero dutegerezwa kwirema tube uruvyaro rushasha. Aho tugeze ubu twamaze kuba abantu, ubu rero nitube bashasha kugira duce tugwiza rythme de travail. Gusanura rero ivyasambutse twarahejeje, ubu igikorwa gikomeye turiko no gukuraho akamenyere. Ivyo vyari vyaratuboshe mu mizirikanye yacu kera, tubikuremwo changement de mentalité. Changement de mentalité ni ibintu bikomeye cyane, kuko hariho n'ubu abataratahura aho tugeze kubera gusa ako kamenyere k'ivyo twabayemwo. Ubu hariho abantu batarahinduka mu mitima, agoma avuga ati igihugu tukijye gushika twijane ku mpanda. Hariho abakiri mu bintu vyitwa ngo gestion des affaires courantes, atava mu gihugu ndagikura ndagishire hejuru. Usanga wewe nuko kirya gusa, mparanda babaza nti mbega ku mpanda mwaraguye ikibanza igihugu kizohambwamwo. Reka ndabacira uwundi mugani. Bari abakristo mu paruwase. Abo bakristo batagwa gukora ibyaha byinshi. Mbago bavuga ngo ntacyo umuhero nturashika ngo nzokwiregejo. Akora icyaha ngo nzokwiregejo. Ngo nzokwiregejo gushikaho iparuwasi b'abantu babacumuzi gusa aribo bayuzuye. Hanyuma patiri umunsi umwe agirisha inama abakristo ba paruwasi ati erega paruwase yapfuye. Baca baramutwenga bamubwira ngo none ngo paruwase yapfuye ngo guma witwaza umupfu wenyene, ngo nta kuntu two muhamba uwo mupfu. Patiri yumvise abo mu paruwasi bavuze bati bahambe paruwase yapfuye, aca avuga ati ni vyiza, reka rero tuje kugura isandugu. Baja kugura isandugu yo kuhambamwo paruwasi. Patiri aca mu munyabwenge kuri iryo sandugu acashirako icirore miroir. Iryo sandugu acafata ibikoresho vyose byo mwisengero ashira muri rya sandugu. Aca avuga ati ngo rero tugende guhamba. Bagenda bashika kumva mwitongo, barimba ikinogo, rya sandugu barishiramwo ngo bahambe. Urumva paruwase barayihavye. Mugabo aca avuga ati umwe wese rero naze gushira kwa kavu. Umwe azashira kwa kavu aca yibonamwo, uwundi ashira kwa kavu yibonamwo. Hama bahejeje hagira bagira bafurire ati twaze twumvikane ati burya mwabonye cyajya mu isandugu. Umwe ati je nibonye, uwundi ati nibonye, uwundi ati nibonye. Ati reka rero dufurire mwese muri muri rya sandugu, reka rero dufurire mwese murahejeje guhambwa. Bati nivyo. Igisandugu bacu barikurayo bati twemera guhambwa tubona. None natwe hariho abantu bajejwe kumunga igihugu nk'umuswa kugira gitebe gipfe tukijane ku mpanda, bakibagira ko nabo bazohambwamwo. Ntawe uvyibushe, uwariye vyinshi n'uwariye bike bose bazohambwamwo. Ngo harabaye ibigomba bibiri vyari vyaramaze inkoko z'abandi mu mihana. Hanyuma muri iyo mihana baje inama umunsi umwe. Bagiye inama bavuga bati ibigomba dutegeza kuvyica. Ivyo bigomba vyari bibiri, kimwe carera ikindi carirabura. Hama bariko baravyiruka ko biriruka bisaga babisagirije hose ataho bija bica bija mu gisaka. Biri mu gisaka ikigomba kibere cyibwira ikindi icera ngo hewe ngo we niwe wirabura ngo niwe wari inkoko nyinshi ngo sohoka bakwiceje bice nkira. Ngo ya muhungu ngo bo hari afere y'ibigomba gusa nta cera n'icirabura. Aha tumenye tuneglija tutaneglija igihugu turakineglija, ntidutera imbere tuzopfa twese nta cera n'icirabura. Hariho wibaza ngo ndabariye ngo niwe bazopfa bonye nawe uzopfa. Ico gituma mu byo duhanganye ubushangement de mentalité, guhinduka. Umwe wese ahinduke
aje birantweza nama ndiko ndigisha abantu bavyumva nkababwira n'ivyo bokora kandi bagatunga. Ryari ni hirya yejo bashize ko amafoto yanje ndi mu murima w'itomate n'amashu, habanza mbona umuntu abindukiye. Muga rero abarundi iyo mentality iri foko tuyihindura. None nk'ubu wowe ndungikiye amafoto yiwanje arije bafotora ndi muri uwo murima, uba ugomba kumbwira iki? Ugomba muretse murabuze ubona umuntu akurugikiye ifoto yawe, none abagomba kukubwira iki? Mugabo icigwa ntakuye yaciye avuga ngo muzehe ngo hamwe tworonka ngo aba intellectuel bokora nk'uko ukora, ngo tworonka ngo muri zone yose ngo bakora nk'uko, ngo Burundi gwizara twobaza. None we kwa mu intellectuel kwere kadakora? Urumva abindugikiye jewe, urumva kubavuga wowe kora nanje ndya, kuko jewe ivyo nimbura sino birya ndumwe, wowe rero badanye ukore nanje ndya. None byari guca imuhicirwa ahubwo agacagenda gukora, yari kundungikira ifoto yiwe nawe yakoze vya bindi. Nico gituma rero muri changement de mentality uteza kumva yuko icyambere ugukora niko gukiza igihugu. Namande babwira ntushobora kuvuga ngo zokora amasaha 8 ku munsi igihugu kiza gitera imbere. Kora amasaha 8 kuri ujye ukorera, ucugenda ukora amasaha 8 iwawe harimo ucuryama 8. Namandiko ndacigisha kora amasaha 8 ku kazi hariya, ucuja gukora igikorwa cyawe amasaha 8 harimo ucuryama amasaha 8, uzurabe ku gihugu kiratera imbere. Abamenyesha bakuru bambajije ngo mbe umwanya ukura he? Cendaze kugabura akazi. None urimye ntiwimbura, uwo murima ntushobora guhemba abakozi ukongera nawe ukaguhemba. Ibintu bisanzwe. Ntagiye uvuga ngo yarabuze umwanya wo gukora, ntabeshe. Changement de mentality kumva kudakwiye gutungwa n'amaheru hembwe muri leta. Amaheru hembwe muri leta n'ugusega. Naho nyene namande babwira nti hariho abakozi ba leta bameze nk'abayaya, bameze nk'ababoyi. Umuyaya niwe none ko atose umwana, urumva umusigarana amata ukamusigarana ivyamwa biheze aguma mu maboko gusa umwana mpaka nyinaze kumwosa. Hariho abakozi ba leta abantu bitwa indongozi bameze uko bicaye ngaho muzobumva bavuga ngo je sindaronka intumbero. Iyo ni changement de mentalité, hifoko duhinduka ukumva yuko ni wabuba indongozi uti none ibi bampaye ndabishoboye. Hariho ubona ngo bamugize ministre bagaca bazaruka go felicitation nawe nyina akavuga ngo merci karazi ko atazobishobora, ngo merci karazi ko atazobishobora. Abaheruka kumigenwa mu mabanga mwe muvyumva, ntimugire ngo mwaje kumera nka bamwe bakera. Hariho abaca bavuga ngo nanje ndashikiriwe. Hewe umenye ko haturira, haraturira. Ani habuze uwo babwiye ngo felicitation ngo merci karazi ko atavyashoboye, ngo ndahicaye. Sinzi ko kwari ukumwanka. Hariho bambwiye ngo yaciye avuga ngo je ngo nibampa amezi 2 gusa ngo ayiwanje azabanda yarose. Sha nanje nzomudoriya, muzoza mubona akuwa atari amezi 2 arahera. Sinzi ko barabamubeshera mugabo ntaco kizima nako nakumvise sinzomubwira, ndamubinda binde bukebuke muze mubona atamezi 2 aramara fye. Niho muzomenye ivyo ari byo. Ngo ikuburiye ntikurya siko bavuga, mugabe igipfa caburiwe n'umufonctionnaire w'u Burundi. Igipfa caburiwe n'umukadre w'u Burundi kabisa. Simpongo. Ubu narabibonye neza. Hariho abantu bameze nk'imbata. Imbata yabonye inyama naho ibiri mu nkono ishushe irakubita y'urunwa ikemera igasha. Hariho abantu bameze nk'imbata, nakazi kabo je ndabivuze niyengani. Ubu ibintu rero mwumve changement de mentalité, nta numwe abaye indongozi agiye kurya, uba indongozi ugiye kuri service, servir. Si emploi ni mubimenye dutandukanye en cadre de l'état et en fonctionnaire de l'état. Kuko mwagize akamenyere mwumva yuko umengo mu fonctionnaire de l'état no mu cadre de l'état barasa.
sivyo. Indongozi n'umukadre de leta ari nome bashaka kuno mu munsi mu gitondo kumugoroba ukakuwe kubera bikunaniye. Ubundi nawe rivuga ngo kariyere yanje bakazara mukota heze umwaka bavuga bati imyaka 3 rose mediocre ta mugabo umenye ko umukadre de leta se pasa nabo abo ba chef de zone baraye bashizeho mubimenye, abakuru b'ibitumba mubimenye, uzopfa gutsitara gatoyi kwaheri. Changement de mentalite nivyo vya mbere duhanganye navyo kuva mu vyiyumviro vy'igikoroni, kuko iribore ryose ryavuye mu bakoroni. Abakoroni barafashe igihugu, la souveraineté du peuple barayitwara bayishira hariya hejuru mu minwe y'akagwi k'abantu. Natwe duca tuvyogera ko tuguba ku karanga mutima k'abakoroni, il faut tout changer. Ubu ntavyo kuvuga ngo ibiki n'ibiki, wase guhinduka kwaheri. Ico turahanganye kabisa. Mbere washaka arico conyene duhanganye, kuko ari abantu bazi ko ubuzima bwabo buhagaze gukorera leta. Mugana mwe ni mu vyiyumvira, umwana aravuka akagaburirwa n'abavyeyi, yaja ku ishuri yambikwa akagaburirwa n'abavyeyi, amaze gushika muri kaminuza ukaza wumva ngo mpa prebourse, kandi hari habatse prebourse n'ubu batarayiriha kandi aba fonctionnaire. Naco ngira ndagikurikirana bazi yuko barose prebourse ntibaye barariha kandi aba fonctionnaire tugira utangure kubakata. Muzi ko twabagabiye changement de mentalite. Urumva ugaburiwe na leta wambikwa na leta. Twebwe kuri epoke yacu ntiyari na prebourse, twebwe baca barakugaburira bagaca guhana amahera yo kugura impuzu no kugura amasirabisi. Uhejeje amashure bakubwira ngo effort uzokora genda udepose gusa, ugaca ufata diplome na yandi ntuzeye ya déclaration de bonne mœurs, ugaca ugenda ukadepoza, ugaca uja kuraba kuri Grand Bureau aho bakwafex warosa akazi, ugaca uhembwa na leta, wambikwa na leta, ukagaburirwa na leta, ukahiabwa inzu na leta. Ugize rero ngo umufonctionnaire akomeye ngo ngira afate credit ngo nubake inzu, aho ntiwarose location Fdd, leta nizoriha ya credit. Wewe hari nakimwe n'urakora gushika ubundi leta iriko irakugaburira n'abana bawe niyibigisha, hanyuma hegeze gupasura ngo hageze retraite ngiye gupfa. None mbwira ingene wo kwiga gukora ufise imyaka 60 utigeze ukora kuva mu bwana bwawe? Tushake turimenyereza gukora. Mbwira ingene uzokwiga gukora ufise imyaka 60 kuva uvuka utarigera wigaburira, utarigera ukora n'akantu nakamwe kaguha amahera wewe ngo wibesheho, na credit wirihwa na leta, wambikwa ukagaburirwa na leta, kare naho wambikwa ukagaburirwa n'abavyeyi. Uzokwiga gukora ryari? Wapasuye igihugu cyotera imbere gute? Reka ndabereka ikosa rikomeye ryatumye tudatera imbere. Nimwe yumvire umufonctionnaire leta iramuhemvye igaca imukatako ikori ipere, hanyuma iryo kori ukazubona muri obere banditse ngo rero sete twarose, ya kori bakarishiramwo amahera yavuye mu kigega ca leta barayaguhemba, ucukurako makeyi urayasubiza mu kigega, abajeje ikigega bagaca bavuga ngo rosete ngo twarose. Hari ubucucu burutubwo vuga umukomeresa yatsindiye isoko, atsindiye isoko y'imiliyaridi 5, leta ibaza kumukubita avance de 30%. Nta mutayi wiwe yazanye, urumva 30% gwatangure gukora igikorwa, akagikora gihejeje baza baramuha 30%, akoze bingana na 30% bacamwongera indi 30%, akora bingana na 30% bamwongera indi, urumva heza atamutayi yashizemo. Hanyuma rero bagaca bafata ya mahera bamuhemba za miliyaridi bagaca bakura ku ikori, amahera avuye mu kigega none baca bakura ku ikori, bagaca bavuga ngo umugwiza atunga wa mbere ngo contribuable ngo nuyu, bagaca muha certificate yuko ari we wa mbere mugwiza atunga yazanye amahera menshi mu kigega, kandi yazanye avuye mu kigega nyine. Hari ubucucu burutubwo. Mbwira hari ubucucu burutubwo. Mbwira rero ufise indongozi zihari urugo tuzotera imbere ryari? Dutegereza kumenya yuko utanga ikori ayitaga mu mwimbu yimbuye, nuvuga iracréer richesse, on doit créer kurema ubutunzi. Iyo nivyo duhanganye navyo.